karibu cyane gusa turisanze ego turashima Mr. John karibu kuri Peace International. Merci sana ndabashimiye cyane kubwo kutwakira neza ni studio nziza ndahishimiye gose Ihangane musaza ntagafana kabaribere oya ni sawa tujya turafungura mwemu Jado Black. Yes. Ya ndameze neza cyane nawe gute? Windi churo musaza kubana abakandi bishimiye ko ngiye gukorana n'umugisha bakomegenza wanjye wagize gufatanya ni by'agaciro cyane kuba muri Peace International TV turishimye cyane kuba mwatwakiriye n'ukuri nyine turaryohewe cyane yego reka batagaruke noneho kuri Mr. John mu buzima busanzwe bimeze gute abedura cyangwa waciye ubona bimeze gute aho nagenda cani bon naho umwanya utatwemereye kuba ku gihe cawo ariko byose byagenze neza dushima nuko twagize umunsi mwiza ya neza cyane asante sana nyuma y'indirimbo nyinshi wasohoye hari indirimbo asante n'inzi haje noneho haleluya zose n'indirimbo zo guhimbaza Imana ariko bagize tukavuga ati haleluya ifu yuko hajamo Jado icambere co banza kurondera ikintu abantu bakeneye haleluya n'indirimbo yaje mu bihe bitoroshe ariko ndumva yuko umenga ndakeneye mwundi mugisha wo mfasha kugira igikorwa kimere neza naramwiyumviriye ko kuko nari nsanzwe ndamuzi turi inshuti ariko ndabona ko ari wakwiriye iki kibanza ya cyane cyane Jado Blind. Yes. Jado ariko ariyumvira ati shaka okay tashaka gusenga data turagushimiye ko tuzigamye katurinda wadushoboje kugira ngaha reka rero kigena tuyo gukora reka kubane natwe reka presence yawe muri kino kibanza byose bibe kubw'umugambi wawe tuza kurangiza neza tuguhicubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen amina yes urakoze cyane tugira mu kiganiro rero nyezina iyo umuntu ari kararaba aba basore ari babiri ndavuga guhera kwa Mr. John iyo umuntu ari kararaba look face iyo umuntu ari kararaba iyo umuntu abona iyo umuntu akanura siko arakubona kuri umuntu mvuge gutega cyane mvuge ko ari umuntu ameze gute umuntu ari mwe mu Imana ariko uramubwira na ndashaka kuvuga ko vre arakubona kuri umuntu nengurucucwe wemwe muri hose ibintu bipfa kuki sinovuga ngo ni kubera iki ngo nukubera nkijijwe no ariko nibaze yuko atari jewe nubuntu bw'Imana mpwemagendera muri je niyo mpamvu aho mba ndi hose mba nsa n'uwujujwe ubwo buntu asante sana ubangujujwe mbega haleluya kugira ngo uyizane bafatiye kuki haleluya kugira ndayizane sinzi uko nobivuga naravyutse mu gatondo ariko nayo mfise indirimbo nanditse itari haleluya sasa haleluya n'akantu kanjemo turi kumwe na Jado Blight namubwiye ati bro umvirize ino ndirimbo wumva gute tuyihe titre ya gute yarabimfashijemwo kugira twandike iyo titre mu indirimbo yari yakozwe umva kugira utore titre y'ikintu canke refrain y'ikintu sinovuga yuko navyiyumviriye cane jewe ariko novuga kari numvise umuyaga unzamwo muri jewe umpuhera numva haleluya nayo iziyemwo niko gutora iyo titre ya asante cyane umaze gutora titre kuvuga ati nzoyita haleluya mbega uyishikanye imbere ya Jado yara yakiriye ngenda navuga ati bivuye ko tugitukumeme n'amajambane aremera ko ashobora kuzaraganye ahubwo vyarantangaje Jado nkimubwira je nagira ntega ariko yarabishimye cyane avuga ati bro kwiyo ndirimbo itesa ndamubwira avugisha ukuri kuko namuhamagaye kuko n'umuntu murapere Jado numurapere navuze ati shaka nkorere vya bintu vyiwe muri no ndirimbo sasa yagiye kuyishima
je ntari ndavyiteze ko aza kuyikunda ariko arambwira ati bro tuyikore ino ndirimbo ni nziza rero kumva nanje izo nguvu zo kuyikora turandika ibigenda neza cyane nyuma y'aho indirimbo imaze gusohoka uri kuragerageza kuraba isaha ubona imaze kuguhereza amavuta angana gute imaze kugushikana nta mvugishije ukuri ino ndirimbo ingejeje ahantu ntari bwigere nshika umva ko ni ibintu nishimira ni ibintu nshimira Imana kuko ivyo ducamwo vyose nibaza yuko nivyo dupanga twe Imana iba yabiduteguriye tutaranabigeramo ibintu ndiko ndabona kuri ino ndirimbo sinovuga kari jewe ni Imana ndiko ndashika ahantu nanje mvuga ati ni jewe cyane ivyo namye ndota kera biriko biraba impamo Imana ishimwe rero kuba igikorwa cagenze neza kandi nkaba mbona hari ahandi hantu kiriko kiranshikana neza cyane sinza kwibaza wowe iki kibazo ngende kwa Jado kubera iki bundi dafisa makenga kubera iki yafashe nuzeye John yafashe akavuga ati reka dukorane nawe sindirimbe nta yindi ndirimbo ufise wewe atari indirimbo imwe uretse indirimbo mwamakiye mugira na korabo n'uyu musoro kubera iki yashimye wewe cyangwa wewe wamushimye mwiki ni ukuvuga Jefferson indirimbo imwe niyo amaze gukora ariko ntibivuze ngo ni nke kubera nubwo nange itangura kwinjira mu kuvuga ati ngire ntangoye gukora indirimbo ndazifise nyinshi zanditse zikoze n'iziri muri studio imwe niyo yari imaze kuja ku mugaragaro rero icyo baranshimye ngano wakizi ariko je impamvu nanje nabyishimiye gukorana nawe nuko nzi ko ari umuntu w'Imana n'umuntu akunda igikorwa kandi afise indoto yo kugera kure afise indoto yuko ubutumwa afise canke itima rashize ku mutima wiwe cogera ku bantu benshi rero narishimiye gukorana nawe kandi nabigize nk'umugisha nanje ndabishima cyane tubanze kwanza mucishemwo agira aguhereza kugira ngo tuze kumva rero bwa buryohe bw'indirimbo hariya akapera reka duherezanye okay let's go fise umukunzi ankunda bikomeye anyitaho buri munsi bikanyura umutima amenya ivyo niyumvira aranyitaho nzomuririmbira nzomuvuga hose reka umutima uguhimbaze ivyaremwe bigutazire ko ariwe mwamuganje Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Reka ndagutazire ndakuririmbire n'abatakuzi bamenye neza ugira imirimo y'amaboko yawe iratangaje iyo nihweje ibyo wakoze umutima uratangara kuko nawe uhwanye nawe niwe mwamugira neza abakwizigiye bazokwama barinzwe kuko ijisho ryawe urihoza kubaha mwami oya nta kisi coza kinkanga nukuri nusuye umunezero sinicuza. Thank you yes merci beaucoup umuntu ariko arumviriza ingere muba muriko muraririmba muhana ingere mwinjira namwo yumva kumenga muri equipe yuzuye mushobora kuba mufise ahantu henshi muhurira mu bijyanye no kuririmba arahamya ahantu mushobora kuba muhurira atari muri iyi ndirimbo mwahuriye ni ukuvuga duhurira henshi cyane haba mu gusenga turafise aho duhurira mu gusenga yego hari n'igihe duhora dukorera practice canke vocal training tugakorera hamwe yego asante sana ngaruke kwa John rero uragize indirimbo urayise haleluya indirimbo koko irakunzwe irakugejeje ahantu kure wifuza rero kubu nk'umuntu avuga ati ndasaba Imana
turiko turaraba imana ibintu biriko iraduhereza ingene aho ibitugejeje ni igiki wosaba imana sindi ko ndavuga ngo usaba abantu imana yo mw'ijuru ariyo ya mbere usaba ikintu tigera ihinduka shaka ikintu ushobora kuba uvuga ati jewe n'ukuri hamwe imana yobi iriko iranyumva kwanza iriko iratumva ndashaka yuko iyi ndirimbo yozoyishikana aha cyangwa se jewe ubwanje yozoyishikana aha biciye muri bwa butumwa nkoresha nshishije muri ziriya ndirimbo icambere no ndiri kuko ndiko ndahura n'ibitangaza ntazi uko nobivuga umva ko imana yigukorera ivyo utari witeze aho we waruzi kuzoshikana ukuboko yo ikarenzako sinovuga ngo mu gico nsaba imana ndagifise icambere nuko noronka iherezo ryiza nico cambere kandi muri jewe ibimvamwo bikazofasha abantu benshi nkazobona abantu benshi bariko baravuga Kristo bariko baravuga Imana barakriye Kristo ndumva arico kintu kuri jewe co nobona ko hari aho nageze biciye muri jewe ya neza cyane sana hama noneho uri kuraraba wipfuza tugerageje kuraba ingene umuntu asohora indirimbo hari abantu asohora indirimbo akamara amezi atanu atarasohora indirimbo akamara umwaka atarasohora indirimbo kuri wowe bimeze gute Jesse Comedy ndazi ko ndiko ndakora kandi ndiko ndemera ibintu ndazi ko bizohora bishika kuko iyo wemeye ikintu bawizeye mu nyuma y'indirimbo nari mperuka gusohora indirimbo yitwa Mpishurira naremeye uko nticaye kandi ndiko ndakora ku murindo ukomeye kandi biri nyuma ndazi nivyo vyiza kurusha Imana idutize impwemu gusa igikuru n'ubuzima asante sana Jado uyu musore umaze kumubona bwa mbere igiki cya mbere cyagutangaje kuri uyu musore ngerageje kuvuga ingene twahuje no kuririmba namusanze ahantu ariko arafasha umuntu muri video ndetse sinenda muzi vraiment gusa twasanga ko tubana hafi mugabo sintamuzi urumva twahuje n'uwo muntu rero ndamusanga ariko aramufasha muri shooting kuva ngaho bacha turidondana cya turamenyana aho Jesse nta ndirimbo naye bwakore uwo yari amaze gukora rero cyadutangura kuba inshuti na manager ndakora indirimbo rero bucuti buca buraguka kubera twe twisanze tsiri muri domaine imwe yo kuririmba rero ikintu namusanzemo n'umuntu vraiment akunda gukora kandi ubwitonzi afite umutima mwiza cyane yari karakora ikintu agikora avuga ati ndashaka ko kigera ahantu ndashaka ko kigera ngaha ntabwo akora ikintu avuga ati ngo ndiko ndagikora paraza canke ngo ndagiciriza hagati ariko intumbero abafise no kuvuga ati ntango ikintu ifoko ndagiheza nuko namubonyemo ikindi kintu kandi namwigiye ko ibintu byinshi na jewe byagiye biramfasha muri ko kwinjira kuririmba kwanje yego neza cyane asante sana ndagushimira cyane hama none mwebwe muri babiri ugerageje kuraba turacari muri gospel music siko ntago muhora mwumvira ati mbega ko turiko turakora izi ndirimbo reka dushobora kuba tufata akarabero urashobora gufata umuririmbyi bari wese baririmbyi baririmba profane mugakorana indirimbo mugabo ku bantu baririmba gospel music bake ushobora gusanga bashobora kuba gukorana n'aba profane yego siko shaka rero kuri mwebwe antere mwebwe hagati yanyu ikintu mugifata ku bwanje nibaza ko uri umuririmbyi uri mu ndirimbo za gospel gukorana n'umuntu arimba profane ku bwanje simvuga ngo sinongo ntitwokorana kubera igikuru ni message umuntu atanga ariko nyimba je nkora gospel nimba no korana n'umuntu aririmba profane ntabwo twoca dukora indirimbo ya profane ariko ari indirimbo ya gospel nibaza ko atana kimwe kuko na cyane cyane ahubwo byari byonanyohera cyane nkoranye n'umuntu akora profane akavuga ati kadukwana gospel byonyohera kuko abonye nibo dushaka nyine ko baza bakavuga n'ivy'Imana kuvuga kuri je numva yo bari advantage no bikora cyane yego John nabo no nanje nuko ndabishigikiye kandi oya ndabivuze ko kubera ko inyuma y'iki gikorwa muzobibona muzotanga kuko ubundi tuba dushaka iki tuba dukeneye uko kubera ko ujya muri remvyo wa profane afise public yiwe
nanje mfise public yanje tuba dushaka gukora ikintu ubundi ntitwahamagariwe kubwira ubutumwa abantu babumenye ahubwo twahamagariwe kubwira ubutumwa bajya nyene batarabumenya sasa ayo mahirwe ndayarose kuyakoresha numva biryoshe sana gukorana n'uwa profani ndumva bitese uko mbashaka ubu butumwa mfise bushike kuri babandi biyo ya public yiwe ya numva muzobibona hagati yanyu rero akaja mu kanyuma haba kuri Jado haba kuri John ushobora kuba mugenda mutekereye by'umwereka abantu badakunda sinzi nkurikirane neza by'umwereka abantu badakunda guhereza agaciro gospel music reka ndabihereko icambere co ku bantu bategura ama evenement ya concert aho hantu munyumve je nama ndabivuga cyane canke mu ma eglise atandukanye hari ukuntu tudaha agaciro umuririmbyi akora indirimbo mpimbazamana burya twe dufise ikibanza kinini ariko ntibaduha agaciro urashobora gutumigwa ahantu kuririmba ariko bo bakabifata menga nyene nibisanzwe ntibaguha agaciro kawe ntibaguhe n'agaciro kawe ushaka kugeza ibintu vyawe ugasanga tuko turakora ama event nama mvuga ku kintu c'amahera ariko nibaze ko twese twaje kurondera amahera muri inosi ariko kugira ubutumwa bugere kure nuko tuba dufise ico twishigikirije batwumve nyene badutahure ntibace bafatira agace hagati babanze wumve baze bariyumvira kuko umuziki wacu twara amafaranga menshi iyo ugiye kuririmba ukora live urumva muziki abamizisura bariha niyo utobariha ariko urabamenya ikintu cose déplacement ikaho ukorera ama petition ibiki badutahure nyimba tuko turakora iki gikorwa no kubera twitanga nukuri nyimba ndiko ndakora gospel super ndabizemwe amahera gusa ni ikintu kindimwo ntegerezwa gukora hamwe ndindiri abazomfasha bazova inyuma babonye ico nakoze ya mudushigikire rero ntimubona yuko turiko turavuga amafaranga ngo tuba turiko hari ukuntu abarundi twamaze kwiyakira tukora gospel ukorera Imana nta vy'amahera no nyimba ry'amahera ndayarosa azomfasha gukora igikorwa ciza nkorane na naka ibintu bigere kure bizodufasha gose ico kintu bacumvire kudutumiye muri event vuga ati uri umwana w'Imana sawa ariko naka kantu karagufasha ya numva ari ico ku ruhande rwa Jado ukivuga ego ibi yavuze nivyo ariko akantu ushaka kongera ko niba nkunze kubona mu mahuriro canke ahantu hose ibikorwa bakunda gutanguza isengesho bivuze ko Imana baba bashize imbere so nibaza ko baba bakwiye gufata nk'abaririmbyi bari mu ndirimbo mpembazamana bakwiye guhabwa ikibanza gikwiriye kubera nimba bahaye bavuze ati ibikorwa tugiye dukore reka tubiragize Imana byari kwiye ko batabiragize Imana mu ntango gusa ariko ko no mu mikorwa y'icyo bintu haba hari iyo presence rero nk'ikintu ushaka gusaba bashigikire indirimbo za gospel kubera sinzi abantu babivuze ndakunda kumva babivuga cyane burya gospel iri abantu muri gospel abaririmbyi bakora neza cyane kuko bo keshi bakora music live kandi ni music iryoshye kumviriza kandi turetse yo kuryoshye no kumviriza ni na music ushobora gukuramo ubuzima ushobora kwigiraho cyane rero asaba ko boza baragishimikira ko cyane kandi ikindi nshaka gusaba nko ma evenement mese akogwa mu mahiganwa nkunze kubona ama competition y'abaririmbyi hariho ukuntu nimba ari competition iteguwe n'ishirame kanaka usanga iyo ugiye upresent indirimbo za gospel bagukura nko ubwa mbere ukamengo ni wowe nyene bahereyeko bakabanza gukwera imina hagasigara abari muri profane ariko igisa ntivyari babaje ko bagukuramwo ariko mu gihe baba bateguye competition canke ihiganwa bavuga bati nuwari wese aremerewe ntivyari kwiye ko bakwiye gufatira ngo uririmba ngo gospel canke uririmba ngo profane canke uririmba ngo iki ariko barakwiye guca bafatira ko kuvyo bakwiye gufatirako kugira ngo uvuga bavuze ati ba gospel ni murimwo ntiwirigura agenda yego rero barabikorera ko bategura n'amahiganwa
baze baraha agaciro kuko gospel rimwe impano zikomeye cyane. Yeah. Ndabashimire cyane basaza. Hama ndashaka kugira ngo Jado aze gufata ku mutwe John amusengere live on National TV. Yeah. Yeah, yes, nta kibazo. Okay. So let's pray. Turagushimiye Mana kuri Mana nzishoboye byose. Wowe ushoboye byose niwo turanyabasavye bawogira ngo bagukorere kandi niwo bakomeza mu rugendo rwabo. Nedatsemeza turagushimiye kuri uwo mukozi wawe watoranje wagira ngo agukorere biciye mu kukuririmbira. Reka amavuta yari kuri Dawidi amwe yaririmba ingwara zigakira, amwe yaririmba ibidafite ubuzima bikakira ubuzima, reka bimugaragareho naririmba ubuzima butembe, naririmba abantu baze bakizwe, maze ubushobozi bwawe butembe buva muri we mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes. Cyane gose merci bro. Cyane nawe wakoze. Yeah.